nitwa Bikorimana Samuel nda ku mutumba wa Shari ya kabiri agacimbira Gitovu. Muri make ibihe vy'imvura hino wacu byagenze neza, naho womengo imvura yabonekanye iteba, abarimyi mugabo nticatubujije ko turima, ubu bariko barateragira, abatari bake bariko bararangiza gutera bitegurira kuja babagara uduharage cyangwa utugori twabo cyangwa ibindi biterwa. Muri make twovuga yuko ibihe ntabwo bishobora kumera kumwe imisi yose, oya, byama bihindagurika. uko murabona yuko mu mwaka uheze imvura yari yaguye ku bwinshi cyane, irisuka biteye ubwoba. Mbere mwarabonye ko mu mihinga imwe y'igihugu hagiye haba imyuzurira, ariko ubu naho hariho icaciye gihinduka bivanye nuko umenga ubu yaciteba kugwa. Imvura yatevye kugwa cyane ku buryo n'abantu batangwa kugira ubwoba, ariko kubera ko byose bikora Imana, turiteze ko ibihe bizogenda neza, kuko yaraguye, naho yaguye abantu bihebuye, ariko yaraguye. Ubu imirima kweri iratotaye ntiworaba, kandi ugiye kurahogera ino tarike turiko yuno munsi ya 11 y'ukwezi kwa 11, nibaza yuko ibihe ni vyiza ugereranije naho ubona imirima y'abantu. Turabona neza ko atakibazo kizava kiba kabisa. Ego sawa, nivyo murakoze.